Ziko munyumva? Ego duga kwijambo turakumva. Professeur Libera turakumva. Professeur Libera nimba mutatwumva murashobora kumanuka gato mugaca mugaruka. Bari hafi ya professeur bamubwiye ko tutayiko turam. Isiyagera no fata ijambo. Nimwa munyumva? Ego nimba utumva urashobora gufata ijambo. Urashobora gufata ijambo. Ego merci beaucoup. Nuzeyera mon ami Rufyiri je nibaza ko comment dire uheruka gutahuka wewe uhunguka hanyuma kurya wari wahunze hariho abandi bahunze badashobora kuja i Burundi ivyo wobishaka umuzirikanyi ukamuvyumvira imbere yo kugira yo gusigura avec éloquence urazi neza ingene igihugu itwawe no musi ariko sivyo ndashaka gushimikirako ico ni cambere ica kabiri il faut vraiment éviter de l'amalgame wewe nyene wavuze ko atariho narindi euro 26 kandi urazi ko ntabari yeje wavuze uti abo bari kumwe bon iyo misa yateguwe c'était nous misa si ma mémoire est bonne bibuka Ndadaye le président Ndadaye organisé par Bamvuginyumvira hariho imisa yabibuka abana bacitse ku icumu mu Kibimba c'est vrai babigiriye kubiri ariko iyo ni amalgame c'est une manipulation en fait et ikibazo nyamukuru ni ingene diaspora yo kwiyorganiza ikitunganya yo nyene ubutegetsi butagiyemwo we udafashije ukaguma muri ivyo bintu ufisemo expertise bose bakuziko hanyuma iyo diaspora yitunganije igashira imbere ineza y'abarundi aho baba no mu gihugu hanyuma bagafasha igihugu notanga karorero yavyanditse d'ailleurs muri tweet aho hariho politique nziza za diaspora je prendrai l'Éthiopie le Ghana hariho n'ibindi bihugu ntiriwe ndavuga l'Éthiopie par exemple murazi neza ko ariko barubaka barrage sur le Nil eh bien les fonds nyinshi zatanzwe na diaspora izo diaspora zari organije d'une façon autonome mu Burundi jewe ndemeza neza yuko diaspora twiorganije indépendamment de toute organisation politique de tout parti politique au Burundi bwoganya énormément kuko la confiance entre le Burundi na sa diaspora yoboneka ariko sinsubira kuvuga ivyo navuze ingene mwagiyeho we Rufyiri ingene watahutse hanyuma uno musi ukatuzanira une nouvelle définition yiwawe ukatubwira ukaduha définition ya diaspora alors que il y a des définitions nyinshi des organisations internationales n'ibihugu hanyuma ukaza kutwumvisha yuko twoja muri iyo diaspora ndundi jewe no kubiza yuko kandi twarabiyaze yuko jewe nzoja mu kintu ariyo federation ariko iravugwa twitunganije d'une façon autonome hanyuma d'une façon démocratique nkuko twabigize ngaha mu Birigi muri DBB tushiraho DBB donc mu ncamake rero wewe wambajije urongera uriyishura siho narindi ivyo urabizi abo oye ntitwari kumwe no kubitegura iyo misa donc vraiment il faut éviter de l'amalgame ibindi navyo twarabiyazi bikwiye uraza aho mpagaze kandi je suis transparent byose navyanditse hanyuma ncameza aha mu Birigi si j'estime le nombre de Burundais nous avoisinons 30 000 Burundais nous ayez il y a quelques en 2014 twari ibihumbi bitandatu hanyuma rero
sinshaka polémique sur la réussite ou pas, ça n'a aucun intérêt, mais sachez que dans l'histoire de la diaspora, je vous renvoie au tournoi international de basket qui est totalement politique. Et je vous organisé à Anvers, on a été inondé. Il y avait plus ou moins 5000 Burundais venus de différents pays, y compris le Canada. 5000 Burundais. L'ambassadeur était là, il a été témoin dans son staff. Donc, il faut nuancer, il faut voir la réalité en face. Twikubita agace nk'uko nabivuze, turabe ingene twiyorganiza, twitera agateka, tutagiye muri ubwo budumbidumbi bw'imigambwe canke sosibusola. Murakoze prof. Donc, nous avons tout intérêt de nous organiser librement, d'une façon autonome, dans l'intérêt du Burundi et dans nos intérêts y'amahoro. Hanyuma professeur yuko mugiye gutorera inyinshi ibibazo bihanze Burundi, ndagusavye nshimitse mugende musohoze Dr Sahabo qui est un membre de la diaspora kandi yakoze ibikorwa bikora inka le modèle l'hôpital Kira qui est un modèle. Si réellement ivyo muri ko muratubwira genda musohoze, on applaudira de demain. Merci beaucoup. Merci. Murakoze professeur. Sinzi nimba President Samuel ariwe arongoye diaspora y'abarundi ashaka gufata ijambo cyangwa Gabriel Rufyiri ariwe ari muri komite y'iyo diaspora nyene. Nimba badashaka gufata ijambo ikampa abandi. Jewe nitwumvikanye guca nashikirije kijanye nuko bavuze imigumuko, je nkavuga ko atari imigumuko mfatiye kuri raporo ya CNDH. Ego woni Fabien ariko Fabien icyo kiganiro ni nabwo icyo no munsi uno munsi twiko turayaga kubijanye na diaspora 2015 nimba yari imiganiko manifestation cyangwa ibindi aho ongira ngo ni kindi kiganiro. Ego turakumva sawa okay nirufsiri nibaza jewe nuko yari yabivuze karesa ndayiragiye nuko yari yabivuze ariko irabanza mvuge kugira ishite bamubajije cyo nishura. Okay Rufyiri mutabavire muratwumva mufata ijambo tivuga. Jewe muri 2015 jewe nari naraba ibujumbura handi nkaba ntahari ibintu byinshi byabaye ntari bujumbura mugabo narakurikiranye bitari bike nkabijya bya kudeta mankeje so narindi igihe manifesto zatangura so narindi nari buraya so narindi mugabo kubera nkorera hose naraza nkagenda urumva hari 2014 mugabo ico no babwira nuko umwe wese d'abord no kumenya ko communication ni Roger Domo sikintu coroshe. Ivyo tukavyumvikanako umuntu ashobora kuvyita ikicaye kiriya ukavyita imigumuko ukavyita manifestation, hariho n'abantu kirundi kinagora mwashaka ivyo rero ntitwobigaruka ku mugabo igihambaye nuko manifestation narabivuze kandi ko navuze nico gihe manifestation imyiyerekano ni ikintu cemewe n'amategeko. Jewe nari mu biganiro nagiye mu biganiro muri 2015 ava ibujumbura mwashaka pour votre information ndi no mu babitanguye rero nagenda babwire yuko mu nama twagize baraba leta yari ifise ingene ivyita yari hari ico gihe hanyuma n'abandi bagira ivyo ko bavyita mugabe gihambaye nuko ari leta ari nabandi bomenya yuko manifestation y'uburenganzira bw'umuntu wari we wese hanyuma leta ikabwubahiriza kandi gakingira abo bantu mugabe hamaze kujamwo guturira ibintu konone ibintu ivyo bica bihinduka ibindi byo vyumvikana concept nimwe ku isi yose ari leta yakoresheje nivyo mugabe mumbabarire kazi no kubijamwo reka no kubijamwo nikindi kiganiro murakoze reka no kubijamwo kuko nibaza yuko bigoye. Ego merci beaucoup. Reka nshikirize ikintu gito professeur beravuze. Reka nshikirize ikintu gito kuvyo professeur beravuze. Navuze yuko professeur bera twaganira umwanya munini cyane. Emeri twaganira umwanya munini gose. Ntunzenya witwa Butare yahora twara Fodibe twaganira umwanya munini. Emeri gucyo nyene bose ico numvise bose bahuriza ko
nuko bose bakeneye ko abantu baja hamwe enda basha twumvikane nkuko bose baguma babisaba l'ambassadeur yabivuze abashinga ntaye barabitwandike barabitubwira Professeur Libera na wene mu nyuma urumva twavuye kudahuza mugabo tuteba turagira aho duhuriza enda bane ba mama tugerageze twese nabivuze n'ubundi abisubiyemo ibarabara ryubatswe ishuri ryubatswe ibitaro byubatswe ibiki ivyo ntivyubakirwa CNDD-FDD eka kweri ntivyubakirwa umugambi w'icankuriya vyubakirwa umurundi wari we wese ikibazo gusa leta nayo igomba kugira kumviriza ivyo abandi bariko baravuga erega leta idashobora kumviriza navyo ni kibari kibazo niyumvirize hanyuma bayibwire kandi abantu bari hanze bafise n'abari prepenser bavuga ico biyumvira uko bavyumva rero nkuko mubivuga leta niyumviriza ibibazo hanyuma natwe tugire imirite twemere tuje hamwe tore ko bidashoboka kuko jengerageze kumviriza ndabona neza yuko hanze nko mu Bubirigi murabona ko byashushe gose nibaza yuko ari hantu hasohotse indandiko nyinshi gose zincoza zigira ibitwe na Professeur Atanazi bakunda nitwe bavuga kweri mugabo nuko bazi ko tuzinanye ega batuva kwera bazi ko tuzinanye ko turazinanye abo bose nibaza ko Professeur Libera araza amanama tumaze kugira ningana menshi cyane top plaisir zane rero niyumvira yuko igihambaye uya sumwanya vero guterana amajambo igihambaye Gabriel tubandanye reka sinshaka kubakata ariko reka tugende kuri ya 3 minutes kuba uno munsi twaje kuvuga sur la diaspora ngira ngo twaje kuvuga ibyo muri Belgique ego rero nashaka guhiki ijambo Samuel yashoboye nawe nimba akeneye ijambo sino cempa abandi bantu abanywanyi vraiment uno munsi barashaka kubavugisha rero nashaka guha bamwe nashoboye kuduza nabo babasaba ibindi bibazo sibyo nimba munyemereye Samuel ijambo ni wewe urakoze hagera wagize neza ko dutumira muri kino kiganiro hanyuma nagumye nkurikirana nubwo ntariko ndavuga ariko nakurikiranye cyane mwakoze hama bikuru uwo dusanzwe dukorana muri diaspora idasinziriye Rufyiri yavyishuye kandi nivyo ntasinzira ku vy'ukuri ubu ni saa sita z'ijoro hanyuma abashikirije bose bazo nabakengurukiye igihambaye gusa nikihe muri diaspora y'uno munsi nirihe tandukaniro riri hagati y'umurundi aba mu makungu amaze y'imyaka 3 2 5 10 20 n'umurundi atigeze asohoka igihugu cy'u Burundi nico twese duhagazeko no kuvuga uko twagiye hose mu makungu ntihagire umuntu avyitwaza kuko tubigiye muri ivyo twabwira mu myaka iheze tukaraba no munsi byogaruka umwese akabona yuko ubutegetsi bwagiye burahaba n'ubuzoza n'ubuki mu gihe twebwe abarundi tubahari no munsi tutokwerekana ko turi abantu bahindutse koko baterera mu iryo hinduka dushaka ntaco twofa dushitseko ubona agomba gukebura rero n'uyu Radio Africa sinzi ko yitwa Steve sinzi izina ryo ariko twaravuganye bikwiye Steve nubu ndavugire ngaha aye nabona ino space itabona abantu batari bake ni vyiza muzombere cyabona mwe muri ko muranyumva Steve ndakeneye ikiganiro canje nawe ivyo nabivuze muri space ya mbere nitavye yari yateguwe na Everine Maniragaba ndakubwira yuko wocungira umutumire kuri iyo radio yawe wita ko ikomeye yakatabonetse ico gihe wavuga yuko wandondeye ukambura n'ubu rero ndagusubiriyemwo nimero yanje ni guteranya 1 4 8 ubusa 2 7 8 2 ubusa 4 7 ndasubiramo kugira n'abari nk'abavyumve ni plus 1 480 278 2047 naho uzompamagara saa 9 z'ijoro nzokwitaba kuko jende umurongozi ntinyegeza kanatsinda nta cyaha na kimwe mfise cyo tuma ninyegeza cengira ko nda kwishure bwana Radio Africa ingendo azigayitse zo kuvuga umuntu uko atari mu gihe umuntu akihari kandi yemeye kuja habona kugira ngo yisigure ukabivuga cyangwa ukabivugira munsi y'irido canke winyegeje izo ngendo ntaho zizobashikana samwe ndaregije ndahari wewe wari wa mbere kwiyo radio yawe cyangwa ico kintu cyawe wise Radio Africa wavuga ko ntazogenda muri Amerika naragiye muri Amerika naragarutse naragiye muri Bruxelles naragarutse nagiye muri Mozambique ibihugu byose kwisi je nagumiye ko ndi free
I am free to travel ndashobora kuja iyo nshaka hose kwisi muga mu byo mwavuga ikibabaza no ko abantu batamaramara ni gute umuntu avuga ikintu no munsi akabona icyo yavuze ejo kirabaye hama akaguma akomeza rero Radio Africa bwana Steve wewe naragusabye ivyo biganiro uvuga ko utanga ku maradiyo ateye ubwoba kwisi ndahari none kutantumira ni intebo zose ngomba kukurandira ko by the way okay Samuel mumbabarire yabumvishije kandi yaronse ubutumwa kandi ngira ngo na telefone yanyu ubu yayironse I'm sorry kubera Steve tumaze gura mugano nka bitatu muga message yiwe ya Maria yindi ntihinduka yagarutse ngo kubera iki ngo mwihutisha ibikogwa kameme ikintu cikwega n'ikinyogoto canke umusiba mugabe navuga ko tora imisiba diaspora irasinzira turanyaruka mu gihe cyose tuzi umwanya icari cyo le temps c'est un facteur de production c'est savoir que igihe cyose ugomba gutera imbere no guhindura comportement ukamenya ko umwanya ari ikintu cyambere cyo tuvaho turukaje handi mu manda dufite y'imyaka 3 rero dutegerezwa kwerekana icyo twakoze ko twarabantu tashaka ubutegetsi nje bibanza abahandi bose baharanira muga twagomba kuvana abarundi ahantu kubashikana handi hanyuma avuze ati eske ibikogwa yagaze ngo ukora n'abafise byinshi bagirizwa yavuze ko samwe ndagireje yagirizwa none uyu mutipe nuko je tarahura amaso kuyande kandi uko atame kiganiro je nshimiye hagera bravo wakoze shaka untumira wowe urarinda abandi bo umenga bari inyegetse ni muntumire ndahari kugira ikibazo cyose mufise ndacishure na cyane cyane uyu muntu yitwa Radio Africa iyo radio nimbibaho ndakeneye kwivugirako na cyane cyane kwivuga ibintu vya Africa abandi umunyafrika kandi akavuga ibintu byiza nukuvuga ngo ivyo yavuze byose ko twagirizwa ibintu ivyo vraiment c'est archaïque hanyuma ibanze zagirizwa samwe nibike hamangira kuri station yavuze neza yuko 2015 wampagaritse advena sho guhagarika naco oya ni Fabien yitwa Fabien voilà merci uyu Fabien je kintu nakunze kandi ikintu nkunda niki ndababwiza ukuri nk'abantu babahanze kuko je nibaza ko niko mbwira abantu babahanze batamu Burundi umuntu wese yagenze isi arafise inyifata itandukanye n'imbere yuko ava mu gihugu cy'u Burundi uwo muntu agifise inyifato nk'arifise aho hambere uyo muntu sumu diaspora aravyitirira gusa kanatsinda umuntu ashobora kwitwa ko aba muri Amerika Europe Asia Uburaya n'ahandi muga kaguma ari wa wundi bivana n'ingene abaye mu ico gihugu kize ko tubimbohe rero yakahise tubimbohe yakazoza twese duharane guhinduka no guharanira igihugu Fabien yavuze ngo 2015 nta migumuko yabaye Fabien d'abord il faut ko twemera ukuri tukemera la réalité nta migumuko yabaye kandi yarabaye abantu baraturiwe abantu barapfuye abantu barahunze tuje tuvuga yuko 2015 atacabaye no il faut ko abantu baba hanze by'ukuri il faut assumer nimba twarabaye responsable tukaba responsable tukavuga tuti no twarabigize mu ruhara kuko icisha abantu nuko abantu batigera bigaya ngo bemere yuko uyu nu yabigize mu ruhara uburundi rero twarabusambuye twese mvuze twese nanje nishiramo wewe jewe n'abandi nimba ntari ndahari ntaco dawe sogokuru n'abandi yagize mu ruhara mugabo ifoko uburundi bushasha tubwubakira hamwe twese tukavuga tuti intambara yabaye y'abatutsi n'abahutu n'abatwa ntawe yakijije bose yabarahekuye reka rero twubaka igihugu gushasha kugira ngo twe twizeze imbere yavuze ati okay yavuze ngo muri sango jewe ibi byo gutwara la diaspora byo kuvuga mvugira abantu bose iki kibanza vraiment ndakirimwo actuellement kandi ndacemanga iki dyemeza niki umuntu wese azogomba kumvugisha kunganiriza kumbwira ivyambwira byose byaba bivyiza nuzoshaka kuntuka abikore kuko jende umurongozi ntawo dufite ikintu nga je ntawo dusangiye itongo ntawo dusangiye umugambi ntawo dusangiye amadini ntawo dusangiye ubwoko ivyo byose je narabirengeye ndi umurongozi w'abarundi babahanze mu jambo make uwari we wese azanyitura zomutunganiriza singomba kuvuga byinshi rero ngomba ndabaha ijambo tumwe twakira ibibazo je ego murakoze ego eske muranyumva ninde raporo seninde hazi kivuga ari twe gikurikiza coco uwo ni Fabien oya murindire gato ndamuha ijambo neza Fabien abatakuzi
novuga ngo murashobora kwidondora gato babamenye kubera vous avez quand même servi le pays en tant que député. Donc abatakuzi murashobora kubidondora ko après ça mukaca mubaza icyo kibazo. Merci. Murakoze cyane, nitwa Fabiana Banjirya Nino, narabaye umushinga amateka muri manda ya 2015-2020. Naravuze nk'umushinga amateka benshi baravyumvise. Ngabe gitangaza nuko banyireye manda iheze bakamfunga banyagiriza ibintu bitagira ifatiro. Erezuma nakoze umwaka muto, nafunzwe umwaka umwe mugabo munyoro ntuba muto. Nareko mvuga rero ni raporo ya CNDH n'umugu ukomeye wemewe, niwo tugomba gukorera ko. Navuze ko yanavyemanze imbere ya Assemblée Nationale, niho nari ko atamigumuko yabaye, habaye manifestation. Ivyo bindi vyagiye kuba mu nyuma, mugabo ni consequence za attitude za leta n'abajeje umutekano, aho kuja gukingira ngo bakurikira abantu baraye ko ataco bonona, bagiye kubica bica bivura ivyo vyose. Niko jewe ndabibona. Ni wanashaka na kudeta ndayita yuko ari abasoda n'abapolisi babonye ko basivili twe dufate igihugu, bati turanyazwe, umuheto wacu ntaco gikoze, baca bavyitamwo, bica bivyara amarushwa yose yakurikiye. Ego manifestation Fabien isaba kutari ya kuruhusha mugabo yari manifestation. Murakoze. Ego aho rero nashaka kukarana neza ikiganiro. Ndabona ko icyo cyoba ikindi kiganiro. Uno munsi two turavuga ibijanye na diaspora. Ndazi ko Mutama Fabien ari muri diaspora, no mu diaspora mu bandi ubu. Donc nico gituma n'ubu ngira ngo yagize intervention, ariko ibya 2015 ngira ngo icyo ni ikindi kiganiro. Rero Samuel umbabarire, sinza no kugubaza ngo ese urashaka kukicura icyo two gutumira mu kayaga kandi, ariko uno munsi tube focus ku kintu kimwe, ibijanye na diaspora. Kandi hari abantu rero basabye bariko barasaba ijambo, reka rero nce ndabaduza, sibyo? Uwa mbere akaba ari Chantal, uwa kabiri ni umurundi yigenga, uwa gatatu ni Professeur Pacifique, uwa kane akaba ari Do Friday. Chantal, nashobora gufata ijambo? Niko muri mwese hagera. Merci beaucoup pour umpaye ijambo. Samuel Ndayiragije, je nshaka deja mutubwire wariwe kubera en fait iyo ntaza kuri X sinozwe namumenye. None Samuel Ndayiragije ni interesa hagera. Aho ikiganiro kimaze amasaha nitoza tugaruka, ngira ngo aho murashobora kumwandikira muri private, haro mutumbeze icyumviro cyanyu cyangwa ikibazo cyanyu direktema ku bijanye na diaspora. Ibya Samuel aho naho turashobora kubigaruka ko cyangwa mukamwandikira directement. Merci beaucoup. Mbaye rero kubera je nshaka kubanza kumumenya kugira ngire ico mvuze. Murakoze. Samuel ni wajejwe diaspora y'abarundi, ishirahamwe ryatanguriye i Burundi, ryandikiwe i Burundi, ariko ajejwe abantu baba hanze y'u Burundi. Donc mu majambo make ngira ngo nuko no bisigura, ariko mukanya araza nawe kwidondora neza nimba afise ashaka, ariko kubindi murashobora kumufata kuri ntoza kuri inbox mukamwandikira. Donc wari gukurikira ni umurundi yigenga Professeur Pacifique na Do Friday. Murakoze. Allo? Muranyumvira? Turakumva. Ego, sawa, urakoze. Nashaka ndagukengurukire wewe wateguye kino kiganiro, naho mbona umengo gusoma aho terese ntivyoroshe. Nashaka kandi nkengurukire ntuze Samuel na Rufyiri baje kuremesha kino kiganiro. Nivyo abandi bahora batwara diaspora imbere yabo ntitwababona, ntitwabumva, kiretse amasanamu yabo ngira ngo twabona iyo bashitse kuri aeroport bari kumwe n'abapolisi binjiye V8 na ibindi mengo ntivyaturaba.
hanyuma ikindi naco nuko nivyo turiko turabahata ibibazo kandi tuteza kubibahata bisanzwe niko tumeze ko rimwe tubonye ni mwebwe dutegereza guhata ibibazo nyene. Et en tout cas, je suis conscient que vous avez été dans une situation très difficile. Itewe n'abahora batwara iyo diaspora. Ariko en même temps nashaka ndabasabe mugerageze kuba kwicisha bugufi mube humble mwumvirize mutahura abantu banavuga yuko batarimwo muri iyo diaspora mwumvirize igituma batarimwo ntiyabora ico mukuramo kizobafasha kugira ngo mubandanye mutunganya neza diaspora. Nivyo ni inama ya mbere ndibaza dimweje yo ngiyemwo ya mwebwe ni space ya mbere ngiyemwo ya mwebwe na muri diaspora. Ibibazo mva byatezwa kuba byinshi naho natwebwe tutariko turavyorosha mbona tuvangatiranya ibintu hagera urakoze kuzura twibutsa kuko c'est vrai hari ingorane za governance nta numwe yobideha ingorane za governance mu Burundi mugabo no ico bikiganiro reka ko twaranse umwanya bakatwita tubaza ivyo vy'intuze ivyo vya bijanye na diaspora. Alors, jewe kuri diaspora ndamaze kuvuga katari gake aho twahuriye la diaspora est d'abord locale abantu nibo biyorganiza hama hari Bujumbura muri assemblée générale hakazogenda y'abantu bagiye barepresenta iyo diaspora ayo ma diaspora locale. Twe rero ngaha ico je antuka kuri je cyo nashaka gusubira gucumbikira ko mbwire aba batwara diaspora nuko mwotanga space muri diaspora muhe umwanya muhe ikibanza abantu kuko nk'ubu abantu muriko muravuga ngo muratwara usanga ari bake bazi amategeko ngenderwa ko yiyo association ya diaspora. Je nagiriwe ibakwe naho nyine ndavyisabiye kandi nshaka icese nkuru ubwatsi nshimira umushinga ntahe Rufyiri naramusavye nti je ndakeneye amasitatu ya diaspora kugira ngo ndabuko bimeze hariho projet de statut ya diaspora narayironse Rufyiri mugabo nayironse no munsi ngira ngo bare bazi ati wa mugabo ahava asubira ku kibazo no munsi nayironse no munsi ariko nanaheje no kuyisoma ariko igikuru nuko nayironse kandi byinshi birimwo mugabo hariho n'ibindi byinshi bitarimo cyane nk'intumbero. Donc je nashaka nsabire n'abandi muze mushire à la disposition de tout le monde imbere yuko umuntu anamenya ati iyo diaspora irahaba iyo diaspora no ijamwo gute hasabwa iki nemere wiki ivyo byose bitezwa kuja muri ayo mastatut kandi abantu batezwa kubona ayo mastatut akaja à la disposition. Ikindi naco imigambi n'ukuri hari imigambi myiza imwe mufise mumaze kugira mugabo imigambi nkuko nabandi bagiye barayivuga antukaje nk'ujya mugambi wa Burundi Day prof avec tout le respect twavuze 3 minutes hatinzira imba mushobora gusongora directement mukaca mubabaza directement gutyo duha abandi abantu barasaba ijambo me giye kwinjira ngeze ngira hari ibyo ntumvise muramba ni narindandiriye yego ndeko vuga kujya imigambi nayo imigambi ya diaspora nyene imigambi ya diaspora nashaka yuko vraiment mugira iyo ide muyironse mukagira dushaka kugira ibiye mubimenyesha abantu hakirikira bagira ico babivuze ko iyo top down approach nishobora kubaho kuri muri twebwe ku bantu bari muri diaspora. Hama jewe je reste toujours convaincu yuko la diaspora quelle que soit la dénomination ari en forme très importante kuri twebwe kugira ngo duhura n'ingorane zitari nke abari mu mahanga kandi nibaza ko ari ishobora kuturepresenter. En fait diaspora teza kuserva d'interface ou d'intermédiaire entre twebwe n'igihugu kuko turahura n'ingorane nyinshi mugabo tukabura uwo ducako kugira ngo adushikanire ivyifuzo vyacu canke adufashe mu kugira dutunganirizwe mu vyacu.
Donc, diaspora vraiment, c'est pas une simple ASBL comme abandi babivuga. Vraiment, je prends la diaspora comme étant cet intermédiaire. Kandi, uko nabibonye muri abo masatu nuko mushimikira cyane kuco leta idushaka ko mugabo ntimwashize en phase sur ico natwe tuyishaka ko ico twoyibwira ahama mukaca mwebwe muja hagati kugira ngo tubacishe ko dushaka kubwira leta yego nivyo narifise mvuga muri uno mwanya muto iramba yarahagera naho nimba narengeje umwanya wari wabahaye abandi désolé. Ok, oya nta kibazo, merci beaucoup. Aha rero reka les amis tugerageze kubigira en 3 minutes sibyo, en 3 minutes chacun. Abantu rero bakurikira nibo bafise ijambo. Umurundi yigenga sinzi nimba hari umurundi yigenga, uratwumva? Umurundi yigenga aratwumva? Nimba atatwumva reka tuce tuduga kuri The Friday, Patriote, Joe Philibert na Radio Africa. The Friday, duga ku ijambo, muranyumva? Prof, murashobora gufunga mikro, umuntu yugure mikro? Oh, sorry ni jewe, sorry. None muranyumva? Bagenzi muranyumva? Turakumva cyane. Okay, nabwiye The Friday yafata ijambo, nimba nyumva afata ijambo, nimba adashoboye Patriote uca ufata ijambo, haca hakurikira Joe Philibert na Radio Africa. Pour l'instant. Merci. Bo murakoze. The Friday nibaza ko tawuhari ariko turashobora kuba turavuga mu kurorera ko aza kuduhuga mu kanya. Ubwa mbere jewe nshaka kumanza kubaramutsa mwebwe mwatunganije kino kiganiro hamwe n'abarundi bose bariko baradukurikirana, cyane cyane dushimira umukuru wa diaspora y'Uburundi ari hano kandi namye ndamukurikirana avuga amajambo mazima. Jewe nshaka kuvuga ikintu kimwe, no kuvuga iyo turiko turavuga diaspora n'abarundi basanzwe baba canke bakorera mu mahanga. Rero jewe nibaza ko twese twokumva ko abarundi baba mu mahanga mu butandukane bwabo tugomba kuyoboka inzego zihari uyu munsi. Nimba dushaka ko igihugu cacu gitera imbere, nimba twifuza kazoza keza k'igihugu c'iwacu, ni byiza ko abarundi baba mu mahanga bagira uruhara kuko igihugu nabo ni cabo. Iyo giteye imbere nibaza ko aragateka kuri twese abadiaspora barimo. Ikintu rero twagomba gusaba abayobozi ba diaspora nukugerageza kwagura cyane cyane aho batarashingwa amakomite arongoye abadiaspora mu bihugu bitandukanye, kuko biramaze kugaragara ko hariho ibihugu abadiaspora batarashobora kwegeranyo cyangwa ngo baganirizwe. Ni kuvuga amashira hamwe lokale ya diaspora ugasanga ntibarashobora kwiyegeranya. Ikindi naco shaka kubasaba bayoboye diaspora ndundi cyane cyane umwuba wa Samuel, ni kuvuga ujya munsi mukuru mwatanguje wa Burundi Day, n'umunsi w'agaciro ku barundi baba mu mahanga. Rero twagomba kubasaba ko ubukurikira mworaba mukazobigira ibyagutse cyane bose kugira ngo bimenyeshwe benshi mu buryo bushoboka, abarundi bose bashobore kubyitaba. Kuko urumva byaragaragaye ko promotion y'ujya munsi byakozwe mu mwanya muto, bituma hari abarundi benshi batabimenya. Rero mukamenyesha bizoberahe, narabonye marashize amakomite ayoboye diaspora mu bice bitandukanye muri culture, sport n'ibindi. Patriote, turabyumva kandi turabishima. Dufite iminota 3. Yego, merci. Ndiko ndasongora sa n'uhejeje. Rero bagerageze kuzobigira ibyagutse cyane gose, kandi ari nkujya munsi hamwe uramutsunga gutunganya ubukurikira
bazobimenyeshe cyane hakiri kare kugira ngo abarundi bose bisange. Murakoze. Bon, les amis, nous avons 30 minutes et je crois que ça sera, on terminera avec ce e-space. Sibyo, aha rero turabe ukuntu tubigiramwo, turabe ukuntu dutanga bon, en fait, duhanahana ijambo abantu bashobore gusaba ibibazo cyangwa ibyumviro byabo bashobore kubitanga. Mais sinon, c'est les dernières 30 minutes et après, on se dit bye. Sibyo. Aho rero reka tubandanye, hakurikira Joe Philibert na Radio Africa. Ego murakoze cyane mwiriwe mwese. Nagira mbanze nkengurukire hagera akundi kurakordona umwanya nanje ndabikarira. Nitwa Joe Philibert Karangwa. Nagira nshimire kandi Gabriel Rufyiri, nongere nshimire na Samuel, nk'uko bagiye babivugwa nako baseruka bakemera bakavuga bakaganira batitaye ku byo bumva n'ibiki n'ibindi. Ikintu ca mbere nshimira Samuel ni courage afise kumva avuga ati iyo radio ndashaka kuyivugira ko ndibuka ko natwe ku radio iwacu radio nkuriramwe yitwa Peace FM twagumye dushaka kuzomuhamagara kugira tumubaze ivyo abanywanyi badutumye, mugabo nje numva ko natwe azotwitaba. Mugabo reka mbire kwijambo nashaka kuvuga nukuri kwiyambike ibara mu yandi diaspora byo bihugu vya Buraya tubamwo, sabarundi bonyene babibamwo amakominote menshi ava mu bindi bihugu, mugabo twebwe umengo turi special, umengo ntituzi akamaro ka diaspora. Mu vy'ukuri ndemeranya n'abantu bagiye barabivuga ko nta diaspora n'imwe ishobora kubaho ikora igarariza canke itagendera mu burongozi bw'igihugu ikomokamwo. Ivyo ntibibaho, ntibishoboka, ngira co citwa izindi zina atari diaspora. Mugo ikintu nagira nitumire mushinga nta Samuel na Gabriel Rufyiri, nashaka abagende Gabriel igeze kukivuga no mu kanya, mwiyumvire ku barundi sinzi bari hanze y'igihugu. Mu by'ukuri ingufu muriko murashira mu kubegeranya n'ivyo munazishire mu kuganiriza mu kukebura leta mubwiti muganire n'abari abantu bari hanze y'igihugu. Murabizi abo muhora nabo karabanyabwenge banshi, murazi ubwenge bafise buri hanze bakeneye guteza imbere. Nimwashaka by'ukuri ko twubaka igihugu ku rwego rwo hejuru, tureke gusimba ama etape, duhere ku kuganiriza. Numvise ko ba Samuel na ba Gabriel baravuga batajya umunwa, bavugisha indongo zimwe bati reka twicare kaba hari hanze b'impunzi baba ba diaspora, kuko yuri impunzi nibaza ko ufise andi mategeko akugenga. Niwamara kuganira hama twese dusidukane niyo nka tumere nk'ibindi bihugu mu kubaka diaspora, mu kubakana ko uburundi bwacu. Murakoze rero nimugira amahoro n'Imana, hama mwagize neza kumijambo. Merci beaucoup. Reka rero tuce tuduga kuri Radio Africa na Radio Africa. Ego na The Friday muratwumva? Nimba tatwumva aho reka tuce tugenda kuri Radio Africa. Radio Africa yashaka kwishura Samuel. Après ça, je dois na Mutama Gabriel nawe avuge. Merci beaucoup. Hagira Olivier nyemere ndongere ndagushimire cyane kubona wongeye kumpa uno mwanya, ariko rero nagomba sinzi ko nosaba ariko mbeshuze ivyo Samuel avuze. Nta kiganiro kirigera gica kuri Radio Africa for Hope. Ni radio yemewe n'amategeko muri Swede kubera abarundi baba muri kino gihugu ca Swede n'abamurano mahanga. Ni radio yemewe, ko nta kiganiro na kimwe turigera dukora kuri bijanye n'ivyo bibazo vya diaspora cyane kuri Samuel. Umunyamabanga mukuru wa diaspora burundeze Wiri Ndabaniwe ari ngaha turazinanye, ariko nawe ne arazi byo tudashobora gukorerako. Kubw'ivyo rero Samuel sinigeze nta hantu na hamwe nigeze mvuga yuko uwitwa Samuel atemerewe kusubira muri Amerika. Muri Amerika nariyo muci, naragiye ibibazo vyinshi narabimenye, vyinshi narabyumvise, kandi bamwe washize no mu makomisiyo yawe twari twicaranye ubahamagara mwijoro ubabwira ubaha organigramme ngo bitore ibibanza byose bashaka, ariko hari n'abakubwira ati ugira usubira utwibe, ugira usubire wiba abarundi uhemuke, ahanyuma urazi ivyo wabishura. Kubw'ivyo rero nsabye jewe ndasabye imba ndabivuze kandi abikubwiye ati kiganiro warakinyemereye, kandi nanje naravuze yuko nzokigu, ariko narakubwiye ati ni byiza yo kubanza guhindura imvugo.
nguhaye ikiganiro ugatangura kwita abantu imbwa ugatangura kwita imihimbiri na muri bya biganiro byigisha ubuntu n'ubumwe mu barundi bari mu mahanga nanje noca nitwike kubw'ivyo rero umbabare nta hantu hamwe nigeze nkora ikiganiro kijanye na Samuel Ndayiragije canke diaspora burundeze kuri Radio Africa Vob kiretse yuko no ngaha kuri X nabikoze ku kiganiro ca Eveline naho nawe nyaratacubahuka no kumpa ijambo kubw'ivyo rero nimba wewe uri kure cyane ndashobora kuza ngaha muri Swede wirinda abaniwe umunyamabanga mukuru wawe araho nimba ari bijanye na diaspora burundese turamuhaye ikaze studio ya Radio Africa Fop iri Gothenburg tumuhaye ikaze umwanya wose ariko rero iruhande yo kuvuga nabi no kuvuga imvugo z'ibitutsi nyandagazi turasabye imbabazi ntutubeshere ntubandanye ubesha abantu urazi ko umuntu utera cyane no muri Amerika ivyo ndabivuze kandi nibaza yuko nawe ubizi yuko no muri Amerika ndibaza yuko bateguye amatora batotora uwitwa Samuel ngo abaserukire nkuko no ngaha muri Swede bavuze ati abarundi dutore umuntu aduserukira muri diaspora burundese tutotora wirinda abaniwe ivyo ivyabo birazwi kandi turazi nanye ariko turifuza yuko ibintu bihinduka mu babanyakuri mu babantu b'ubuntu na cane cane abantu bashaka ineza y'abarundi bose bari hanze ataguko tidusubire muri ivyo vyakera abishe imyaka iyihe niyi ivyo ntaco bivuze tubwira imigambi ya diaspora burundese dushire hamwe aho niho nibaza yuko tuzotera imbere turi hamwe ariko ndari nakwibutsa yuko Radio Africa Fob ni radio nini ni radio ntoyi cyane ariko ibiharuro birahari kandi statistiques ziri akana ko radio murakoze ya 3 minutes s'il vous plaît merci beaucoup Steve aho rero reka tubandanye sinzi Samuel murashaka gufata ijambo Gabriel kuri ibi bintu aba bene wacu bavuze Ego, sinzi ko umushinga Gabriel ari hafi mugabo nimba atari hafi sinzi ko ari hafi ni hafi yotangura ndi hafi ariko nuvuge ndi hafi nuvuge ndugana n'ivyaba ngombwa n'ivyakenewe good thank you very much nashimiye hagera yakebuye Fabien yuko tutari muri vya 2015 turi muri diaspora ivyo sindabigaruka ko ivyo Fabien yavuze n'amahoro Chantal Samuel Ndayiragije ninde uko nyene wabibajije wandikemwo muri YouTube uti Samuel Ndayiragije ninde baca kwereka uwariwe n'ubuzima bwiwe bwose kuko jewe nk'umurongozi wa diaspora sinshobora kurongora abantu b'amahanga batazondiwe ico namaze ninge nabayeho nico ndi uno munsi kuri YouTube rero ubuzima bwanje burahari ugende kuri Dikobu TV ucuraba ama video aho bandika bati Samuel Ndayiragije ninde ubuzima bwanje bwose ntaco nibikiye ucububona hanyuma Pacifique Manirakiza merci beaucoup wavuze neza ati tuze turahijamba abantu cengira ko ndakubwira mushinga nayo yuko abantu twahijambo bakagiyaka abantu arabarundi bakiyambura ubwo Burundi bwabo abantu tubahamagara mu by'abarundi cyane Burundi Day bakiyita abanyamahanga mu gihe n'abanyamahanga aribo baza gupresenta Burundi Day bakarigira ibikorwa vy'iteka nkuko mwebwe mu Bubiligi muri Mozambique n'ibindi bihugu bitandukanye abanyamahanga muri Arizona America bakaza bakavuga ati hey Burundi Day is your day Burundians abarundi mwese n'umusi wanyu nkuko mwabonye Rumumba abwira abarundi mwese mu bahanze yuko kijya gihugu tutaravye imigambwe amoko amashengero n'amadini ico bita believing system kubujya Burundi ari ubwanyu nk'abarundi baba mahanga kandi regardless nubwo umuntu ubwene gihugu aho muri bandika ko from or born in Burundi muzoguma muri abanyarundi rero ni vyiza ko mukunda kijya gihugu Pacifique wakoze cyane wavuze amajambo meza nkora mutima patriote sinzira ijambo nyene bagihita mugana muri umuntu yitwa patriote je mbona kene kumenya izina ryiwe ry'ukuri ninde patriote seki mugabo hari ibintu nkunda gukurikirana ndakurikirana abantu bamwe bamwe ngaha mugani bari patriote nkunda gukurikirana wavuze neza wavuze yuko twebwe intwaro zihari mu majambo make kwisi yose na Bibiliya irabivuga ko umuntu muzima ayoboka indongozi ziba zihari kuko nta burongozi butava kuhoraho iyo ne message iri muri Bibiliya
no kwisi yose uwuzozana biriya yiwe cyangwa ikindi gishasha azakitwereke tukiyoboke muga uko niko vyanditse cya kabiri wavuze uti hanyuma tuzobitegure neza nukuri je shimira abarundi bose kwisi bitavye Burundi Day twabiteguye mu mezi adakwira abiri muguravye impact vyagize vyagaragaje neza yuko hari abarundi banyotewe Uburundi hari abarundi banyotewe kubona abarundi turi kintu kimwe hari abarundi banyotewe kugera ibirenge vyaguha gasona dadaye mu birenge vyabo abo turabakengurukiye kuko buno Burundi tuvuga turimwo tubamwo ni wewe murundi w'amahanga ujejwe kubukingira kubuteza imbere kubuvuga neza aho uri hose ntujejwe kubugurisha kuko umurundi w'umutima akunda igihugu ciwe nuwobona igihugu c'u Burundi uno munsi intambara zabaye zirakwiye nta yindi ntambara dukeneye mu gihugu nuko no Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki koko ata murundi asuye guhunga nuwahunze agatahuka hanyuma Joya Monsieur Philibert wakoze cyane wavuze uti wadushimiye jewe na Gabriel nabo dukorana ejo souligne l'équipe actuelle de la diaspora burundaise c'est pas seulement Samuel Ndayiragije Rufyiri nababwira yuko dufite inzego zine ni comité exécutif ni comité de surveillance ni comité de sages et les commissions ni équipe il autour de 200 personnes bari au service de la diaspora burundaise kwisi yose turi equipe rekwi gusa ico tubasaba ni iki mukaronka gatosi kuko nta nyambo ibura gahonze ntitureberanda uno munsi twibukanye ko ari umunsi w'aberanda nimba rero turi ngaha soko turabera soko turaberanda turabacumuza ngiye ko saba imbabazi nacumuye ko mbabarire kuko sindi umweranda vraiment today ndabumunyavyaha pe mugabo twumve yuko tugerageza twese kurondera ubwo bweranda kugira ngo twubake Burundi aho abarundi bose bazobana bataravye amazuru imigambwe niyo bakomotse bavuge bati kufise passeport burundais kufise identité burundaise uri murundi reka twavance tubane nk'abarundi hanyuma unyene Joy yavuze ati nitwiyambike ibara mu makungu nagushimiye twubake Uburundi mu budasa bwacu c'est très important iyo ni message itandukanye nago ndabwire yuko abantu bose bazobigisha kukorera kuri kahise no kwagenderako abusaba kunzi Burundi nabasi b'igihugu kuko kahise ku Burundi kagizwe n'umututsi wimbwa yakoze amanyembwa kagwa n'umuhutu yakoze amanyembwa uko nyene kagwa n'umutwa yabaye mu buzima mu Burundi tugomba kuba kuno munsi ni Burundi bwizo na nouvelle génération aho tuvuga tuti abarundi uko babayeho bwa mbere mu budasa bwabo amakosa bakoze ntidusubire gukora ya makosa nyene donc ntidukore the same mistakes hanyuma Radio Africa mon frère je souligne ça c'est très important est-ce que urashobora kuntumira ejo mu kiganiro ushaka cy'iryo radio uvuga nabo wavuganye nabo kugira ngo ivyo binyoma mubesha abantu tubishira habona Samuel Ndayiragije ndababwire mwese muri ngaha sinzokwigera n'umunsi numwe naho mpagara saa z'ijoro ati ngo tuvugane ku vya diaspora ku vy'igihugu nzoca mvyuka icyambere wavyemeye kandi ni vyiza ko atakiganiro turagirana mugaheza amezi 3 kuva nkitowe uvuga ko wambuze wandondeye kambura none amezi 3 ahezuriye urambeshe nakubiye ko nakurondeye ukiri ujejwe communication muri komite yari rongowe na Eric ivyo nivyo nakubwiye ntubise guys reka iyo ni private yego Olivier ndagusabye mureke une minute vraiment uyu mugabo ifo kutuganira publiquement abantu bose akavyumva okay Radio Africa ujya musi ya muri cya kiganiro nakwandikiye message ati ntumira nejo ndahari warantumiye twaravugaye kandi nakubwiye yuko ntashobora ndiko ndakumviriza numvira imvugo zawe ko zihinduka wita imbwa abantu wita imihimbira abantu ivyo biragoye yuko no guha ikiganiro kuri radio yigisha ubuntu n'ubumwe mu ba diaspora no mu ba none wonyemerera nkakubatiza uno munsi nyene uri pasteur cyangwa uri padiri urakoze Imana guhezagira nagomba ndakubwire rero kuvujya munsi haheza amezi 3 unsaba uvuga ku maradio kunyene hanyene unsivya untuka uvuga yuko ntashobora gutwara abantu nta jambo ngira
muga nta munsi umpa ijambo sinzi mon frère gutukana mu buzima kandi baze ko atanu na hamwe ndigera ndakuyaga umbabarire nta n'ukuri ndabisabye ufite imanza Les zitanu amis, muri les amis, les amis, les amis, hagera is hari okay ibintu mugomba kuvugana. Oya, Samuel. hagera Hano, is a freedom of speech is a I freedom know, of but speech the problem, the problem is not. This is not the reka place. tuvugane anyambika Oya, ibara mu tuvugane bantu nta hantu na hamwe no Oya, kuyaga mon frère Ego, on none avance, on mon avance. frère Radio Africa ushobora kuntumira ryari bontumire ejo nta kiganiro dufise ibiganiro dufise biraharuye kana bikubwiye narakubwiye n'uburyo no guha ikiganiro woshobora kubivugira ngaho bose bakabyumva narabivuze dukora ikiganiro ku munsi wa gatatu nico kiganiro tuganira ibintu bijanye na diaspora n'ubuzima bw'abarundi n'abanyafrika bari wa hano gatatu hagera yantumiye naje woshobora kuntumira ku wa gatatu none uce wipangira ikiganiro twe dufise umurongo dukorera kandi dufise ibiganiro biri program imbere y'ikindi icyawe turagitegura hanyuma tukagigira hanyuma kandi ntidufata ku Ntimwumva ko iyo conversation iyo conversation est très privée je ngira ngo mwobiyaga mukagira ntuza schedule sivyo ego nagishitseko mwaje mugase tegese kugira bumve Radio Africa ntibaze bige n'umusore umwe avuga ko bazisamwe ndaregice kandi ko ahunga ibiganiro vyabo kandi yuko atabumva ahubwo ntibashobora kumpa ijambo kuko uburufa bwabo ndashobora kubushira habona ngira ko mvuga ibikurikira kuvyo Afrika yavuze ngo ikiganiro nzokiguha abishatse no kuvuga mu gihe mvuga ivyo ashaka iyo niyo ngesumbi ndakwemera ikiganiro ndakubaza ibibazo ukavyishura ama tukagirana ikiganiro samakuru tugira ni ikiganiro ikiyago urakoze reka mbandanye wakoze sivyo wakoze kandi ndagushimira kuvyimva washikiriza hanyuma wavuze neza ibintu bijanye yuko hari abantu baguhamagaye bakubwira ko nabashize mu burongozi ndababaza ivyo batora ndabibingingira nagomba ndakubwire yuko abarongozi dufise muri diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikorwa nta muntu n'umwe arimo atari umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo kanatsinda ikizobikwereka nuko tunama rimwe nuko twarengeye ayo moko kuvuga turi abahutu abatwa abatutsi turi mu migambwe yose umugambo twara no munsi n'udatwara twese turi hamwe nk'abarundi bakunda igihugu cyabo hanyuma rero sinovuga ivyo ndabifuciyemo umurongo sinovuga amajambo menshi Okay, Samuel, ntumbabarire ndazi ko umutumire kandi sinshaka gukatame wewe na Steve ngira ngo aho nindi n'ikindi kiganiro. Moi je vais conclure. Oui, quoi, on a en fait les 15 dernières minutes dans quelques minutes moi je ferme. Je vais conclure gusa uyu muntu yitwa Radio Africa. Ico nagusabye hagera yitwa Steve Derrick ntitwa iyo ni studio ya radio gusa ico nsavye jewe ndi umuntu public je sinihisha pe nubwo mpamagara wari wese ngafise social media yiwe mpamagare n'ubu nyene sinjyame tuganire ku neza igihugu cy'u Burundi hagera ni watumira ikiganiro ugasanga uyu Radio Africa arimwo ntuzosubire kumuha ijambo atampaye ikiganiro kuko arafise radio nagisabye haza amezi 3 nakime rero ko ivyo avuga bifise ishingiro twishurane nabo bose bangwanya tuganire uyu muntu rero n'umuntu azimiza benshi iyi radio rero Africa irimwe mu nyama yashkunze uvuga aha rero ngira ko hagera ndakubwira hari abantu batwiyamirije kuri Burundi Day muganda ndashimira abantu batatu ndashimira Professeur Libera vraiment c'est un Burundais et démocrate uwo ndamukunda pe kuko ivyo avuga aravyemera kandi akabivuga hariho nabandi bavuga ibintu bakanyegera twabarondera bakiruka nagomba ndabwire yuko nk'utwara diaspora actuelle no munsi suko ntabamfise icyo mvuga ku muntu wese ari hano muga intumbero yanje sukubavuga intumbero yanje nuko twese nk'abarundi tuvugana ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi tugaheza twese tugaterera mu kuvuga neza igihugu ntitugisambure ntitukigurishe mu mahanga ariko tucubake regardless nubwo je ntoba ndi mu mahanga hariho mwene wacu ari mu Burundi nimba bayeho nawe nije mfise uruhara rwo kugira ngo umuntu abeho neza rero ico message ku barundi bose bari hano ntuka mvuga
nta ngorane mugabo ndakubwira ikintu kimwe ugiye kumenya icyo uvuga cyose ku isi cyangwa kuri social media zawe wibuke ko turi muri 2024 aho ikinyoma kitakimara umunsi kimara mema amasegonda tuba twagiye Samuel murakoze merci uri umurongozi il faut pas faire des cas personnels naho bogutoka gute wewe ujejwe icyo ujejwe il faut pas prendre ça personnellement burya rimwe na rimwe muri ntuza dans nos responsabilités nous devons savoir quel combat à combattre. Donc moi je suis pas un politicien je suis umunyapolitike ndabyumva ariko ndabivuga aisément kuko nta wagira ndasabye ijambo nta n'uwunkoresha merci ego aha rero hari abantu bari basabye ijambo bamwe bavuzwe na Steve rero nkaba nshatse ko ijambo bamwe reka ndabashire ku murongo ubu nyene gutya akaba ari meya witwa meya akaba ari uwitwa buzoca hakaza ndorishima hakacaza Eveline n'uwitwa Sikiri na Sezikeye murakoze abo ngira ngo nibo banyuma baza kuvuga uno munsi ngira ngo ikiyago gitsisa ahantu turi kumwe ndashobora kuvuga hagera ego meya urashobora gufata ijambo duga ku ijambo 3 minutes pas plus murakoze cyane nta neyo mara gusa wowe Radio Africa arafise ibintu by'iradio by'iwabesha byinshi turamaze kumumenya ibyo ntabyo nogaruka tuvuye kuri diaspora jewe nashaka kwaza ikibazo uwitwa Samuel ari we abarongoye abarundi jewe ikibazo nashaka kumubaza nibazo nkabiri cyangwa bitatu jewe ndashaka kumubaza ikibazo kimwe mbega jewe ntaje muri diaspora yawe cyangwa mu butwara nje mbumuhimbire none uburenganzira bwanjye kuza muri association urimo icya kabiri nacyo ko turi nk'uko bivuga ngo ni y'abadiaspora akaba atamuntu agikora ibintu byo muri akayike bya kera mbega nuko twubaka ijyanzu umuntu adoshiramo idolari rimwe azungukira hehe kandi kutumaga zo mu business zo mu mahoteli cyangwa iyo tumuvuga ati niba tugira imitahe tuyubaka nk'abadiaspora bashiremo mutahe bizunguke bitubera inyugu ko bazoba batanze muri iyo mitahe yabo kuyubaka ngo ije hajya muzo bidingiza bidingiza igihugu turabyumva bizoba bisa neza hazoba hari ama conference kubyo numvise wasiguye hazoba hari mu hotel harimo n'amaparte none muri uwo mwanya uburyo buzoba bukuravamo buzoca bukora iki muri uwo mwanya iyo uvuga ati tugura imitahe kugira ngo bariko barabikora abandi ntitwari gutanga turi benshi icyo ni kimwe icyo ngiye ko no cya kabiri amakuru avugwa yuko wewe washyizweho na ministère de relations extérieures ari Albert Shingiro yagushizeho nukuri cyangwa isukuri iki nayo cyanyuma nje meza je ndibaza nimba uri umurongozi ibintu byose byo wihanganira imvugo uri kurakoresha abakuri hafi ba Rufi ba Gabriel Rufiri turabamenyere bakugira inama imvugo uri kurakoresha uzura zihindura kuko kuvuga ngo umuntu ataje ngo ashige muri diaspora acaba umuhinga